Yesu nashimwe cyane. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Uyu munsi turakomeje tuganira amajambo akomeye cyane. Tugiye kuganira intumbero ivuga ngo ivy'abantu babiri bashingiye Imana intahe. Turakomeza amajambo y'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, dusoma mu gihimba c'11. Turagira ngo tugisome cose hanyuma dusobanukirwe ivy'aba bantu babiri bashingiye Imana intahe. Umwami Imana aragomba gusobanurira abakristo ishengero uno munsi kugira ngo batahure ivy'abo bavugishwa n'Imana babiri bashingiye Imana intahe mu bihe bikomeye, mu bihe bidasanzwe, aho bariko barahangana na Antikristo azoza kuyobya no kuzimiza wa mugarariji. Umwe yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, umwe azoza yicara mu rusengero ashaka kwiyerekana yiyita yuko ari Imana, ariko amaherezo akazotembanwa n'umuvo. Ndagira ngo rero mu kwinjira muri ano majambo tubanze kuhereza Imana no gusenga. Ndagira ngo dusengane n'umuntu wese agiye kumvira ijambo ry'Imana, ategura ubugingo, ategura umutima wiwe, amaraso ya Yesu Kristo akuboneke ko. Ndagira ngo mwene data witegure tugiye gusenga imbere yo kumvira ijambo ry'Imana. Mana y'ubushobozi, Imana isumba byose, wewe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose, ndagushimiye cyane muri aka kanya wongeye kungirira neza. Haleluya. Mwami, ndasabye kugira ngo ukoze ikara ku munwa wanje kugira ngo ibyaha byanje byose bihanagurwe. Mwami w'icubahiro, ndasaba ngo bari wo wivugira. Mwami jewe, Mwami Yesu mbe umukozi wo kuvuga Yesu Kristo ijambo ryawe, maze icubahiro cawe kigaragare. Mwami, abantu bakizwa, abandi bakira, abandi bahinduke, abandi byaremwe bisha. Mwami Yesu, iri jambo ryawe rikore ku mitima abantu benshi, bongere kubona ubwiza bwawe. Mwami, muri iri jambo ryawe ndabigushimiye. Mana yo mwijuru, urakoze nubishimirwe, ndavyambaje nshima. Mwami wishimirwe, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turagira ngo dusome amajambo y'Imana akomeye cyane. Ndararika abakristo abarobanujwe amavuta bose, umuntu yitwa umukristo wese abarobanujwe amavuta. Ndararika abakozi b'Imana, ndararika abantu bose bahawe impano n'ingabire, kugira ngo mwese mwigire hafi. Tugiye kwiga amajambo akomeye cyane y'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, gihimba n'c'11. Turasoma duhere ku murongo wa mbere, hanyuma turageza ku murongo wa 19. Hanyuma rero tuja dusobanurirwe na mpwemu w'Imana, dusobanurire mpwemu yera, asobanurire umuntu wese, asobanurire ishengero, asobanurire bene data, kugira ngo umuntu wese yicare yiteguye, asizwe amavuta, yuzujwe amavuta yuzuye mu macupa, amatara yaka. Mana ihabwe icubahiro cyane. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Bampa irenga rimeze nk'inkoni, bativa hasi ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramwo. Intangaro y'urusengero uyireke, ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga. Kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Kandi abanshingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Abo nibo biti vy'imyelayo bibiri n'ibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Kandi iyo umuntu agomvye kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ugaturira abansi babo. Kandi umuntu niyagomba kubagirira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso, no kubabarisha isi icago cose uko bagomvye. Kandi nibaheza gushinga intahe, igikoko kizoduga kivuye ikuzimu, kizobarwanya kibaneshe kibice. Imivyimba yabo izogangarara mw'ibarabara ryo mu gisagara kinini, nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Egiputa.
kandi niho umwami wabo yabambwe. Kandi abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazoraba imibyimba yabo iminsi 3 n'igihimba, ntibazokunda ko iyo mibyimba ihambwa. Abari mw'isi bazonezerwa, bazobitamba ku mibyimba, barungikiranira amashimwe, kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka bari mw'isi. Iyo minsi 3 n'igihimba ishize, impwemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramwo, baravyuka, barahagarara, ubwoba bwinshi butera ababaraba. Bumva ijwi rirenga rivuye mu ijuru ribabarira riti, nimuduge muzino. Baduga mu gicu baja mu ijuru, abansi babo barorera. Uwo mwanya isi iratigita, kigira 10 ca gisagara kirasenyuka. Uko gutigita kwica abantu 7,000, abarokotse baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyene ijuru. Ibara rya kabiri riraheze. Irya gatatu rigira rize. Umumarayika w'indwi avuza inzamba, mw'ijuru hakurikira amajwi arenga ati, ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Abakuru 24 baca bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye basenga Imana bati, turagushimye mwami Imana ushobora byose, uriho kandi wamyeho, kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima, kandi amahanga araraka, uburake bwawe buraza. Igihe cyo kuciramwo amateka abapfuye kirashika, nico kugereramwo abasavyi bawe, nibo bavugishwa nawe, no kugerera abera n'abubaha izina ryawe, aboroshe n'abahambaye, nico guhonerezamwo abahonyisi. Urusengero rw'Imana rwo mw'ijuru rurugururwa, mu rusengero rwayo habonekamwo isanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye. Imana ishimwe cane bene data. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cane. Ndagira ngo rero duhabwe gutahura no gusobanukirwa aya majambo akomeye cane turangije gusoma, n'amajambo Yohana yahishuriwe. Ahishuriwe ibintu bikomeye. Hano tubonye iby'abashingiye Imana intahe babiri. Turaza kuraba ico gihe n'ikihe. Hano turabwirwa iby'imisi 1260, tukabwirwa iby'amezi 42, tukabwirwa iby'abazoshingira intahe Yesu Kristo, kandi ngo nihagira abashaka kumubahuka bakazobakoresha uko bashatse. Bazoba bafise ububasha bwo kumanura umuriro, bazoba bafise ububasha bwo kubuza imvura ngo ntikoroke. Aba bantu bazoba ari abantu ki? Aba bantu ni bande? Mwene data, we uri kurakurikirana ubutumwa, ndagira ngo twinjire muri ano majambo duhera ku murongo, hanyuma dusobanukirwe. Mwe muyera adusobanurire mwene data, kuko iri jambo ry'Imana ni ryawe, ni ryanje, ni ryacu abakristo, abana b'Imana, kugira ngo tuyasangire. Turasoma rero umurongo wa mbere, hatubwiye ngo bampa irenga rimeze nk'inkoni, bativa hasi ugera urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbibutse aba bamuhaye irenga ni bande. Umurongo wa 11 haruguru mu gihimba c'10 twarangirije ahantu havuga ngo barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Hanyuma rero mu gihimba ca 11 umurongo wa mbere hakagira hati, bampa irenga rimeze nk'inkoni, bativa hasi ugera urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramo. Imana ishimwe cyane. Yohana amaze kurya ka gatabo, Yohana amaze kugatsonsomera, karamururira mu nda, ariko mu kanwa kamusosera nk'ubuki.
hanyuma rero baca barakomeza. Imana ishimwe cyane. Yohana baramukomeje kugira ngo bamuhe imbaraga, kugira ngo yongere kurya ujya mutsima. Kajya gatabo kari karimwo amabanga akomeye n'ubusobanuro bukomeye kugira ngo abashe kwandika aya majambo no kuyahishurirwa, ndetse azoshobore kudushikira natwe uyu munsi. Hanyuma rero bamuhirenga, bamaze kurimuha bati genda ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramo. Imana ishimwe cyane. Bati va hasi, va hasi. Baramubwira batongerwa intege, ongerwa inkomezi, nk'uko yari amaze kurya kajya gatabo. Ati va hasi ugere urusengero rw'Imana. Mbega urusengero rw'Imana n'uruhe? Urusengero rw'Imana turazi ko urusengero ari wowe ari jewe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma hakabaho rero n'urundi rusengero rw'i Yerusalemu mu Bisirayeli, kuko mu isezerano rya kera hari urusengero rumwe gusa ku isi, hari urusengero rumwe gusa ku isi. Ariko no munsi mu isezerano risha umuntu wese yitwa urusengero rw'Imana. Rero baramubwiye bati va hasi ugere urusengero rw'Imana. Uru rusengero rw'Imana bamubarira n'urusengero rumwe ruzokongera kubakwa hariya muri Yerusalemu. Ngo baramubwira bati nugere n'igicaniro, ndetse ugere n'abarusengeramo. Birasobanuka yuko icyo gihe hazoba hariho abari muri urwo rusengero barusengeramo. Mbega abo bantu twumve ibyabo n'iby'icyo gihe. Umurongo wa 2 avuga ngo intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Aya majambo arimo aradusobanurira yuko urusengero rw'i Yerusalemu ruzokongera kubakwa. Aha Yohana yahishurirwa aya majambo rwari rwaramaze gusenyuka, kuko witwa Tito yari yaramaze kuza kurusenya. Abaroma bari baraje bararusenya, bahitana abayuda barabirukana, babatwara ari nyagano, babakwiragiza mu isi hirya no hino. Nukuvuga ngo Yohana yagiye guhishurirwa amajambo ari mu kizinga c'Ipatimo. Hari haciye igihe n'iyindi myaka itari mike urusengero rumaze gusenyugwa. Nukuvuga ngo nta rusengero rwariho, ariko baramubwira bati va hasi ugere urusengero kuko ruzongera rwubakwe, ruzongera rwubakwe. Hano rero bamubwira ngo intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Aya mezi n'iki gisagara cera biravuga ngo ni hajya i Yerusalemu mu Bisirayeli. Aho hantu hazoba harubatswe urusengero. Nk'uko mubizi uno munsi abayuda baza baramaze gutegura ihumbi byose n'ibikoresho, baza baherutse gutegura n'umuherezi mukuru baramurobanuye. Barashizeho babaririmbyi bamwe ba kera b'Abalewi, bamwe bahora bosereza ibimazi bagafasha abaherezi, bamwe bahora bafasha abaherezi kubaga inka n'intama n'impene, gucumita ibimazi, kosereza imibavu. Balewi bose baramaze gutegurwa. Abaririmbyi bamwe baririmbira uhoraho mu rusengero b'Abalewi nabo baramaze gutegurwa. Nukuvuga yuko n'umuherezi mukuru aturuka muri Aroni nawe nyene yaramaze kurobanurwa. Rero baramaze no kuronka yanka yakagajo, yanka itukura, kugira ngo baze babashe kuyikerera. Nukuvuga yuko iyi nka bari kuba bayikereye mu mwaka uheze, ariko noneho haca haduka zijya ntambara zo muri Hamasi, maze bacabanza kugira ngo babanze kubagwanya babikize, hanyuma baze batangure kubaka urwo rusengero atankomanzi. None rero ibyo bitwereka yuko ibihe biriko biregereza, birashoboka birashakirwa ngo wowe nanje ubwo urwo rusengero utarubakwa itegure, kuko nimba ruzoba rumaze kubakwa ku isi hacagaragara insengero zo mu buryo bubiri. Birasobanuka neza yuko izi nsengero zo mu buryo bubiri
bidashoboka ko zishobora kuguma ziri uko. Hariho urusengero uno munsi rwo muri mpwemu yera, ariko wewe ari jewe, abakristo bose turi urusengero rw'Uhoraho, kandi umuntu niyonona urwo rusengero Imana izomurandura, kuko urwo rusengero ari urwera kandi urwo rusengero ni twebwe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Rero hariho urundi rusengero rwubakishijwe ibiti, ivyuma n'amabuye n'inzahabu n'ifeza n'imiringa, rugiye kubakwa, ruzokubakishwa ibikoresho bifadika, ruzubakwa nka kumwe kwa kera, bazongera barukore nk'uko nyene Salomo yari yaragwubatse, basubire babigire kujya nyene. Hanyuma rero urwo rusengero ngo ruzoca rusiribangwa amezi 42. Aya mezi 42 avuze imyaka 3 n'igice canke imyaka 3 n'amezi 6, nivyo bivuze amezi 42. Nukuvuga ngo urwo rusengero nubwo ruzoba rimwe rurubakwa, hari ibintu byinshi bizoba bimwe birahakorerwa, ngo bazorusiribanga amezi 42. Abanyamahanga bazorusiribanga amezi 42. Ngo intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Amezi 42 ntarengwa, imyaka 3 n'igice ntarengwa. Imana ibintu byose yarabishyize ku rutonde. Tugiye kumva ibintu byinshi bizaba bikubiye muri ico kiringo. Muri ayo mezi 42 hazoba harimo harakogwa iki? Imana idutabara. Buri muntu wese yitegure, yikangura, abe maso, atega amatwi kandi asabe mpwemu yera amusobanurire, amutahuze. Umurongo wa 3 uravuze ngo, kandi abanshingira intahe 2 nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ya mezi 42 twongeye kuyabonamwe yandi mezi 42, kuko iyi minsi 1260 navyo nyene bishatse kuvuga amezi 42. Ngo kandi abanshingira intahe 2 nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Muri ayo mezi 42 nyene twumvise hazoba harimo harakogwa bikomeye. Urusengero zoba rurimo rurubakwa canke bahejeje kugubaka, barimo barakora imirimo yo gutanga ibimazi no kosereza imibavu, basubijeho bwa bubwiriza bumwe bwa Aroni. Hanyuma muri ico gihe Imana izohagurutsa abavugishwa n'Imana. Haleluya, haleluya. Mwibuke ko abavugishwa n'Imana bahora bakora kera urwo rusengero rugihagaze. Rero urusengero rugihagararaho, Imana izocizana abavugishwa nayo 2 bazoca baza, kubera ko isezerano rya kera Abisirayeli bazoba bashatse kugira ngo barivugurure, barigarure, batange ibimazi, babage inka, babage intama, babage ibinizwe biva amaraso, bongere gutangisha abantu bya bindi no kugarukana y'amabwiriza n'amategeko y'ibya kera. Kuko nuno munsi Abisirayeli ntibarigera bezera, ahubwo bose bategereje ngo Mesiya wabo ngo azoza, hanyuma ngo akaba intege n'imbaraga zo kwikiza abanzi. Bariko baritegura gukomeza kubaga no gucumita ibimazi. Aha rero uru rusengero ruzoberamwe ibikomeye cyane, hazoberamwe intambara zidasanzwe, kubera yuko abanyamahanga bazoza bahasiribange mu myaka 3 n'igice. Imana nayo izorungika abavugishwa nayo 2 baze nabo nyene bakora ibikomeye n'ibihambaye, bavugishwa. Haleluya. Ngo Imana izobahagurutsa abavugishwa n'Imana 2 bazoza bambaye amagunira basemerera. Kwambara amagunira ntibazoba banezerewe, bisobanurwa ngo bazaba bariko bavuga badahorereza, bazunguruka mu miharuro yose yo muri Isirayeli, mu bw'Isirayeli bazaba bariko barasemerera, bazaba baravugishwa n'Imana bakomeye. Tugiye kuraba ibyo bazaba barimo barakora, n'ingene bazaba bahambameze n'igihagararo cabo. Bene data, ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane. Abavugishwa n'Imana mwumva muri no minsi nta wigeze ababona, nta bumufise, nta bariho. Abavugishwa n'Imana bakera
barabavugishwa n'Imana bakomeye. Turibuka ibyakoreshejwe Mose, turibuka ibyakoreshejwe Eliya, aho umuvugishwa n'Imana ari ico avuze nico, kuko n'Imana iba yakimutumye. Kuko buno munsi abumubona benshi n'abavugishwa n'Imana b'ibinyoma, kuko benshi usanga barondera ivyubahiro n'ibiti no gukorera amafaranga no gushaka gutunga no gushaka gukira no gushaka kugirwa ko bwakeye n'ivyubahiro. Ariko ababo bazoba batarinda kurondera ivyubahiro, bazoza bambaye amagunira. Kwambara amagunira bisobanurwa ngo nukuza udashaka icubahiro. Ntabwo abakeneye abarinda kumunamira, ahubwo abakeneye gusa abemera iki jambo ry'Imana rivuga. Bazoza bambaye amagunira, bazoza basemerera. Tugiye kuraba izindi karagitere zabo. Umurongo wa 4 uravuga ibyabo bavugishwa n'Imana babiri. Haravuga ngo abo nibo biti by'imyelayo bibiri, nibiterekwa kwa matara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Haleluya! Abo nibiterekwa kwa matara bibiri. Haleluya! Ngo nibiti by'imyelayo bibiri, ngo kandi nibiterekwa kwa matara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Imana ishimwe cyane. Hano baradusobanurira abo bantu abaribo. Abo bantu karagitere yabo ya mbere ni imyelayo. Imyelayo murazi cikora. Imyelayo ni ya yindi yari mu itongo ry'Getsemani, aho Yesu yararimo aradusengera agira ngo abambwe. Imyelayo igihugu cayo ipoduiza amavuta ya yandi yo kurobanura abavugishwa n'Imana, amavuta ya yandi yo kurobanura abami, amavuta ya yandi yo kurobanura abaherezi. Imyelayo niyo yakogwamwo amavuta yo guhora yatsa ya matarandwi yo mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ayo mavuta ahora yatsa amatara, n'amavuta yaka, n'amavuta ahora cana, n'amavuta. Rero ibi biti by'imyelayo bibiri biradusobanurira karagitere y'abo bantu. N'abantu bazoza buzuye mpwemu yera, n'abantu bazoza buzuye ubushobozi bw'Imana, n'abantu bazoba barimwo ubushobozi bwo kuvugishwa. Imana ishimwe cyane. Ngo nibiterekwa kwa matara bibiri. Imana ishimwe cyane. Ibiterekwa kwa matara bibiri, muribuka yuko umwami Yesu igihe yiyereka Yohana yaje ari hagati y'ibiterekwa kwa matara ndwi. Muri ibyo hagati y'ibiterekwa kwa matara ndwi harimwo byasobanurwa ko ibyo biterekwa kwa matara ari ayo mashengero ndwi. Yesu yararimo aratuma Yohana ngo yandikire abamarayika b'ayo mashengero. Muri ayo mashengero ndwi twarabonye amashengero abiri yashimiwe, abiri yashingiwe intahe yuko ariyo mashengero abiri yanesheje. Bisobanura ngo mu ishengero ry'Imana harimwo amatara abiri, harimwo amashengero abiri yanesheje. Aha turabona ishengero ry'i Filadelfiya ryashimiwe, ryanesheje. Tukongera tukabona n'ishengero ry'i Simuruna. Abakurikiranye iryo jambo ry'Imana murabizi, muri ajya amashengero ndwi harimwo amashengero abiri yashimiwe. Yesu aravuga ngo mwami muyoboka gushitsa kugupfa. Nta kindi yigeze ababwira kindi atari kubabwira ati komerezaho. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbwira abakristo, ndababwire yuko nimba mwuzuye amavuta, nimba muri ibyo biti by'imyelayo, nimba muhagaze mu bushobozi, nimukomerezaho. Wamuyoboka gushitsa kugupfa. Yesu Kristo aragomba kuzaguha igitsibo cy'ubugingo mu gihe ca nyuma uza busozereye. Rero ngo abo nibo biti by'imyelayo bibiri n'ibiterekwa kwa matara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Igituma abantu basobanurwa mu mavuta ni kubera yuko hano nimwibuke namwe yuko Yesu Kristo asobanurwa ngo yitwa Mesiya. Mesiya bisobanurwa Kristo. Kristo bisobanurwa uwarobanujwe amavuta. Abakristo nabo namwe ndagira ngo mbabwira ngo nimba muri abakristo nimwiyumve yuko mwarobanujwe amavuta. Ayo mavuta ntabwo ari amavuta asanzwe, si ya mavuta bagenda kugura mu isoko bakaza kumijagira abantu. Ni mpwemu yera. Mpwemu yera nimba wuzuye mpwemu yera, bandanye ukomeze wuzuzwe. Haleluya! Nimba utararonka mpwemu yera, bandanye urondere mpwemu yera.
rondera mpwemu yera, shaka mpwemu yera kugira ngo wuzuzwe amavuta, kugira ngo nawe witwe uje muri ico gikorwa cyo kuvugishwa n'Imana, cyo gukorera Imana, cyo kuvugira Imana. Kandi mwene data, nimba witwa umukozi w'Imana, ntiwitwa umukozi w'Imana ku izina gusa, utuzuye mpwemu yera, ko barakamaramaza, wowe uri kuritwenga, nta muntu yiyita iryo zina, niyo bari kwise ntibikugaragare ko ntaco bimaze, biteye agahinda. Ntaco bimaze kwitwa yuko uri umuvugishwa utuzuye amavuta, kwitwa yuko uri umukozi utuzuye amavuta, ntaco bimaze, n'ubusa gusa. Mwene data, ndagira ngo mbabwire yuko abo nibo biti by'imyelayo bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nuko rero umurongo wa 5 urakomeza ukavuga ngo, kandi iyo umuntu agombye kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ugaturira abansi babo, kandi umuntu ntiyagomba kubagirira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Imana ihabwa icyubahiro bene data. Haleluya. Turagira ngo turabindi karagitere rero ikurikiye. Iya mbere twabonye yuko bakomoka canye buzuye amavuta, kandi n'igihugu bazokora kizoba ari ico bavugishwa n'Imana bukuri, kandi yuko bazoba bameze nka bijya biti bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Haleluya. Rero yindi karagitere ya kabiri tubonye yuko bazoba bakora nka kurya kw'abavugishwa n'Imana ba kera, ngo kandi iyo umuntu agombye kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ugaturira abansi babo. Iyi karagitere iratwibutsa wavugishwa n'Imana Eliya baramutumyeko, bamutuma ku igrupe nini y'abasoda. Abasoda baraza barungitswe n'umwami Ahabu, maze Eliya ati, nimba muzi ko ndumuvugishwa n'Imana, umuriro nubaturire. Umuriro ucova mu ijuru barigata, bazana uyundi mugwi, nabo nyene baravuga bati, umwami Ahabu aragutumye ngo numuyitabe. Eliya arababwira ati, nimba mwizera ko ndumuvugishwa n'Imana, umuriro nutibuke ubakorokere kubaturire mwese. Umuriro urabaturira. Umugwi wa 3 bo baje bapfukama, hanyuma baza ari 55 bayobowe n'umugenerali. Bose bagenda bapfa bayobowe n'umugenerali, ariko umugwi ugira 3 wa uraza urapfukama. Eliya aca abona kwemera. Nukuvuga yuko karagitere y'abavugishwa n'Imana ba kera bari bubashwe. Uhakanye ico bavuze baraguturira n'umuriro, baraguturira, barakwica. Nimwibuke n'ivyabaye kuri Elisa. Hari abasore bamusetse, baramutwenga ngo duga busa bw'ubuhanza, ngo heraba ngo duga bamukengera. Muri ako kanya intambwe zibatanya imbere zirabica. Cale zira kikaziririzwa kubahuka wavugishwa n'Imana mw'isezerano rya kera nuko byari bimeze. Rero umuriro uzobava mu kanwa uturira abansi, ngo kandi umuntu ntiyagomba kubagirira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Umuntu wese azoshaka kubagirira nabi, bazoca bahita basora itegeko rimwe rya Mose rivuga ngo iryinyo rihogwa irindi, ijisho rihogwa irindi, kandi ututse umuvugishwa kirazira. Kirazira ututse umuvugishwa agomba kubibazwa, agomba gusubizwa mu nkoko. Rero ayo mategeko bazoyagarura, kuko bizoba ari ibihe bikomeye, ntabwo bizoba ari ibihe bisanzwe. Kandi ibyo bihe turiko turabyinjiramo, kuko abayuda barimo barabizana mu buryo bwo kubigaragaza. Barimo barashaka kubaka urusengero, kandi urusengero nigwaramuka rwubatswe, amategeko ya Mose azohita atangura gukora muri Isirayeli. Ayo mategeko rero niyatangura gukora, urusengero nago rugatangura kubaho. Abantu benshi bazirukanga bibaza ngo bagiye gukirira muri urwo rusengero, ariko bazoba bariko baratumwanya, kuko Yesu niwe yamaze kuza kuducungura. Amaraso ya Yesu niyatwoza niyatweza. Nta kindi kihari gishobora kudukiza ibyaha atari amaraso ya Yesu Kristo. Nta kimazi c'ibikoko kiva amaraso kizokongera gukiza umuntu keretse amaraso ya Yesu Kristo gusa wenyene. Rero ibi bizoba biriko biraza kugira ngo bishitse
ivyanditswe. Imana idutabare cyane. Haleluya, haleluya. Turakomeza iyindi karagitere y'abo bantu. Umurongo wa 6, abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cose uko bagomvye. Haleluya. Abo bafise ubushobozi nkamwe bwa Eliya bwo gukinga imvura. Eliya yafashe ijuru ararikinga, imvura ntiyakoroka mu kiringo c'imyaka 3 n'amezi 6. Iyi myaka 3 n'igice biragaragara yuko bizongera bigaruke, aho isi zokuba muri mu mugaduko, atabutumwa nyakuri bwiza bwa Yesu Kristo buzaba buhari. Nta butumwa bwiza buzaba bukihari, hazoba hari ubutumwa bwo kugira ngo ukoze icaha ubihanirwe, hagize icyo urengana ufatwe miri, ngo abagenewe kwicwa bazicwa, abagenewe gufatwa miri bazofatwa miri, abagenewe gupfungwa bazojana gupfungwa, abagenewe kwicwa bazojana kwicwa. Ico gihe ntibizoba byoroshe. Abavugishwa n'Imana bazaba bafise ubushobozi bwo gukinga imvura ntikoroke nka kumwe Eliya yabikora. Abavugishwa n'Imana bazaba bafise ubushobozi bwo guhindura inzuzi zikagihinduka amaraso nka kumwe Mose yabikora kwa Farao muri bya byago 10 muri Egiputa. Kandi mwibuke ko hapfuye n'abana b'imfura. Nukuvuga yuko biriya bihe bizongera bigaruke muri iyi myaka 3 n'igice yo kuvugishwa kw'abo bantu. Imana idutabare, Imana ihabwe icubahiro cyane. Rero ngo nibarangiza gukora imirimo yabo, turabona yuko bose bahawe imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice niho byose bizabizingiye. Imyaka 3 n'igice no kuvuga yuko iyi myaka 3 n'igice bazokora bose bakorera munsi yiyo programa, yiyo agenda. Imyaka 3 n'igice niyarangira, reka turabe bizoca bikurikira. Umurongo w'indwi, kandi nibaheza gushinga intahe, igikoko kizoduka kivuye ikuzimu kizobarwanya, kibaneshe, kibice. Haleluya, haleluya. Bene data, tega amatwi mwumve. Nibaheza bagasozera imirimo yabo, igikoko kizoduka kivuye ikuzimu kibarwanye, kibaneshe, kibice. Kuko turabona ko aba bantu nta bandi bantu bashoboye kububahuka. Uwabahirahira ngo abaturukire baramwica, bakamukorera igihano cyose, bakamutegurira igihano uko bishakiye bakurikije ibyo yakoze bibi. Kugeza igihe rero abanyabyaha bazabuzuye isi, bazogera igihe bakabona yuko byakomeye, niho rero Satani azoca arungika kino gikoko kivuye ikuzimu. Igikoko kizoduka kivuye ikuzimu, kino gikoko kizoduka kivuye ikuzimu, naco kizoba kije kugira ngo kize guhangana n'abo bantu, kuko bazoba baringo barakoreshwa iby'ubuhizi n'iby'ubutwari. Nta muntu azoba kibafise kububasha, nta bigwanisho bicira umuriro bizobagira kububasha. Bazoba bafise ubushobozi gukorera guha igihano isi n'abayituyeko uko bashatse. Niho rero Antikristo ca gikoko kizoca kiduga kivuye ikuzimu kibagwanye. Nico conyene kizogira ububasha bwo kubagwanya, nico conyene kizogira ububasha bwo kubica. Bazobica, kizobica ico gikoko. Hanyuma bamaze gupfa, umurongo w'8 uratubwira ngo imivyimba yabo izogangarara mwibarabara ryo mu gisagara kinini nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Egiputa, kandi niho umwami wabo yabambwe. Haleluya, haleluya. Iyi mivyimba yabo ngo izogangarara mwibarabara ryo mu gisagara kinini. Ico gisagara kinini ngo nico mu buryo bw'impwemu ngo citwa Sodomu na Egiputa, ngo kandi niho umwami wabo yabambwe. Baradushiriyeho karangura. Aha hantu ni Yerusalemu nyene, niho Yesu yabambiwe Igorogota. Aho hantu mu gisagara kinini ni ca gisagara kinini nyene. Ico gisagara kinini ni ca gisagara kinini kizoba kirimo kirakora nk'ivyi Sodomu ni Gomora.
nk'ibyo muri Sodomu n'ibyo muri Egiputa. Kuba bavuze ibyo bazaba bagaragaje yuko hano mw'isi abantu bazaba basigaye ari abatinganyi, abantu bazaba benshi bazaba baramaze kuba abatinganyi, bakora nka bya bisodomu bakora nk'ibya bigomora bakoze, bazaba ari abantu basigaye bakoreshwa iby'igitugu nka kumwe ko muri Egiputa igihe hategeka ubutegetsi bwa Farawo yagaragaza inkomezi za Satani, yari nk'umutegetsi akorera Satani, kandi kuko igihe yahangana n'Imana yibaza ngo arimo arakoreshwa iby'ubuhizi, ariko yaratikiye maze abiwe baramuherako, Farawo aratsindwa araneshwa. Rero nabi Sodomu ni Gomora, umuriro n'amazuku byaratibutse bibatibukirako. Abantu benshi muri ico gihe, muri ico gisagara, mw'isi nzima, abantu benshi bazoba bagiye mu by'ubutinganyi, bazaba bagendera abantu barongorana abagabo ku bandi, abagore nabo nyene n'ibikoko n'inyamaswa. Abantu bazaba basigaye bakora ibyo nk'inyamaswa zikora. Rero muri ibyo gihe hazoba hameze nk'isodomu na Egiputa. Umurongo w'icenda uratubwira ngo, kandi abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazoraba imibyimba yabo iminsi 3 n'igihimba, ntibazokunda kw'iyo mibyimba ihambwa. Nimwumve ibizokurikira. Abantu bo mw'isi, bo mu moko yose no mu makungu yose, hirya no hino, bazogenda babibona, babirabira mu makuru, bavuga bati babandi bahora bavuga ibi n'ibi, bahora bavuga ngo iki ni icaha, bavuga ngo ibyo ni ibyango nimwihane, babandi bahora bahana isi bakayihanisha icago cose ko bagombye, bavuze bati imvura ntikoroke nta mvura yagwa. Ico gihe rero abari mw'isi bazonezerwa, bazobitamba ku mivyimba, iyo mivyimba yabo ntizohambwa, kugira ngo bakomeze bayerekane ku marezo sosiyo, kuri za interinete, kuri za televiziyo, bazogenda babyerekana kugira ngo abari mw'isi banezerwe. Nico gituma batazobahamba ngo kugira ngo babitambe ku mivyimba. Ico ngo nico gihano bazoba bashatse kubasubiriza mu nkoko, ngo bazoraba imivyimba yabo iminsi 3 n'igihimba, ntibazokunda ko iyo mivyimba ihambwa. Abari mw'isi bazonezerwa, bazobitamba ku mivyimba, barungikiranire amashimwe, kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka abari mw'isi. Nimwumve rero ibyo nibizoba birimwo bikurikira ingene bariko baranezererwa yuko abo bantu bapfuye. Isi ntigishaka Imana, isi ntigikunda abavuga ukuri, isi ntigishaka abashingira intahe Yesu Kristo, isi ntigishaka bihanisha abantu ngo babwire kwihana. Rero ingene bariko baranezerwa, bazonezerwa barungikira amashimwe ku marezo sosiyo hirya no hino mw'isi, bavuga ati babitamba ku mivyimba. Umurongo wa 11, iyo minsi 3 n'igihimba ishize, impwemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramwo, baravyuka barahagarara, ubwoba bwinshi butera ababaraba. Haleluya! Iyo minsi ibintu byose bigendera ku rutonde. N'ubundi hazoca iminsi 3 n'igice, hanyuma iyo minsi 3 n'igice ishize, Imana izorungika mpwemu w'Imana wayo avuye mu ijuru, aze abinjiremwo bano bavugishwa n'Imana. Haleluya, haleluya! Ngo bagize gutya zabona, baravyutse, ngo barahagarara, ubwoba bwinshi butera ababaraba. Baca bagira bate? Baza babona, kuko bazoguma bakamera iyo mivyimba, bazoza babona iyo mivyimba ibadutse. N'ubundi kumwe nyene abari mw'isi banezerwa baraba, n'ubundi bazobibona, bazobikamera. Bagize batya bazabona impwemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiyemwo, hanyuma rero ngo baravyuka barahagarara. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 12, bumva ijwi rirenga rivuye mu ijuru ribabarira riti, nimuduge mu zino. Baduga mu gicu baja mu ijuru, abansi babo barorera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Muri ico gihe bazoza bumva ijwi risemereye rivuye mu ijuru riti, nimuduge.
hanyuma rero iryo jwi rizoba ari ryo gukonfirima yuko arabavugishwa n'Imana bukuri kandi ko ari Imana yabatumye yabahaye misiyo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwene data, korera Yesu uzohabwa ingero inyuma yuko urangije usozereye. Korera Yesu ntutinye nubwo abantu bokwanga. Hari abantu benshi batinya ngo abantu bobanga, batinya ngo abantu bobica, batinya ngo abantu bobashwaza, ngo abantu bobaca mu masinagogi, ngo abantu bobaca mu madini, ngo barinze bavuga icaha, ngo bagakorako, ngo abantu bobiyamiriza. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, ni igihe cawe cyo gukora kuko iminsi yawe iraharuye. Bano bantu bahawe imyaka 3 n'igice niyo yonyene gusa bazokoresha. None mwene data, weho wahawe imyaka ingahe? Twahawe imyaka ingahe? Iyi myaka twahawe nimuze tuyikoreshe. Wewe muvuga butumwe iyo bihe iminsi yahawe wahawe yikoresha. Iyo myaka wahawe wigikoresha. Umaze imyaka ingahe mu ishengero? Umaze kuvuga ubutumwa kangahe? Umaze kuzana abantu kuri Yesu kangahe? Umaze gukoreshwa iby'ubuhizi n'iby'ubutwari? Ni ibihe umaze gukoreshwa? Ndagira ngo ubwire yuko nubwo uri murakurikira idini, ukurikira gakuku, hariho iminsi yawe iri mu kuzurizwa, iri mu kunengeserezwa, iri mu kurangira. Buri muntu wese azohabwa ingero hakurikijwe imirimo y'ibikorwa yakoze, niho azosozera. Hanyuma rero uzoza wumva ijwi riguhamagaye. Umuntu wese aragira umunsi wiwe agahamagara akavuga ati, bakavuga ngo yitavye Imana. Ariko nuko bavuze ngo yitavye Imana, ntawe uzi ujya mu ntabaroye, kuko nimba atayikoreye ntaco ashobora kuragwa mu bwami bw'Imana, ntaco ashobora guhabwa kuko atakoreye Imana. Rero korera Yesu utarindiriye ejo canke ijya ejo, utiriwe urarabana mu maso na mugenzawe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Umurongo rero wa 13, ngo uwo mwanya isi iratigita, ikigira 10 ca gisagara kirasenyuka. Ko gutigita kwica abantu 7,000, abarokotse baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana nyene ijuru. Ibara rya kabiri riraheze, irya gatatu rigira rize. Haleluya. Nguwo mwanya isi iratigita, abo bantu bamaze kuduganwa mu ijuru, isi yaciye igigima. Ngo ikigira gatatu, ngo ikigira 10 ca gisagara kirasenyuka. Abazoba begereye muri ze nkengera bose bo muri cyo gisagara, aho hantu nyene aho bari ngo carasenyutse. Ikigira 10 c'ico gisagara carasenyutse. Uko gutigita kwica abantu 7,000 bahita barapfa ko kanya. Ngo abarokotse ngo bahita baterwa n'ubwoba, baca batangura kugira ubwoba, bahimbaza Imana. Haleluya. Bahise bamenya ko Imana nyene ijuru ariyo Mana. Baca batangura gukura amaso kuri wa wundi yabishe, ari we Antikristo, ari we ca gikoko. Benshi batangura kuvuga ati, nubwo twazimiye twarayobye. Batangura kuvuga ati twarayobye, ati nubwo twakurikiye Antikristo twarayobye. Batangura kwicuza, maze ngo bahimbaza Imana nyene ijuru. Haleluya, haleluya. Rero umurongo wa 14 ravuga ngo ibara rya kabiri riraheze, irya gatatu rigira rize. Bene data, guhera kuri bya bindi bivuga ngo ibara inshuro 3, ngiri ibara rigira kabiri rirarangiye. Ibara rigira kabiri rirarangiye. Rirangiye habaye iki? Rirangiye Antikristo aje ku mugaragaro. Rirangiye ca gikoko nyezina giserutse ku isi ku butaka. Ibara rya kabiri twarabonye yuko habanje kuza 2,000,000 z'abagwana bazohitana igira gatatu cy'abantu ku isi. Mu nyuma zaho twarabonye ibyakurikiye. None raba ubu naho tubonye yuko hubatswe urusengero ruzokoramwo ibikomeye n'ibihambaye. Ubwo rusengero rukazogweberamwo intambara zikomeye, ngo bazorusiribanga amezi 42, ngo kandi zosiribangwa n'abanyamahanga. Hanyuma twabonye yuko abavugishwa n'Imana 2 bazohaguruka bakagiriza isi, bakayagiriza isi, bakayihanisha icago cyose ko bagombye, kuko isi zoba yuzuye urugomo, isi zoba yuzuye ubusambanyi, isi zoba yuzuye ubutinganyi, isi zoba yuzuye ibyaha ndengakamere. Hanyuma rero nabo igikoko turabonye yuko kizoduga kikabamara, kikabica, maze mu inyuma y'iminsi 3 n'igice
bazozamurwa baduganwe mu ijuru. Ibara rero rya kabiri rirarangiye. Hano ngo tugiye kwinjira rero mu ibara rigira gatatu. Haleluya. Umurongo wa 14 watubwiye ngo ibara rya kabiri riraheze, irya gatatu rigira rize. Bere data, mutega amatwi mwumve kuko ibi Yohana yabyanditse uku, murabona yuko bifata umwanya munini. Abagiye bakurikirana murabona ko bifata umwanya munini. Mutega amatwi mwumve rero, turakomeje hano iby'inzamba igira ndwi guhera ku murongo w'15. Iby'inzamba igira ndwi. Iyi nzamba igira ndwi twarayibwiwe ko bikomeye. Twarabwiwe yuko iyo nzamba marayika w'indwi mu minsi azobagira ngo avuze, niho ibanga ry'Imana rizoba riko riraherahezwa. Mu minsi y'umumarayika w'indwi, mu gihe marayika wa gatandatu azoba ariko arasozera, niho hazocatangura ibanga ry'Imana rizoca ritangura guherahezwa. Imana ishimwe cyane. None rero tugeze nukuvuga ngo marayika wa gatandatu arangije ari uko Satani arungitse Antikristo amaze kuza ku isi ku butaka ku mugaragaro. Marayika wa gatandatu arangije kuvuza, maze tubonye yuko na rwa rusengero rugira rwa rusengero rwa Salomo nago ruzoba rwarubatswe. Abafise abakurikirana mugende musoma, mugende muraba, mugende mugira amaso mubona, musobanukirwe. Uno munsi urusengero rw'abayuda bariko barategura kugubaka, bamwe bategura byose barahejeje. Muca mwumva yuko iminsi turimo ari iminsi yo kugaba n'iminsi yo kuba amaso, iminsi yo kwitegura, iminsi yo kugaba bene data. Nuko rero hano mu marayika w'indwi agira ngo avuze. Birumvikana ryabanga ry'Imana bakurikiranye ubutumwa buheruka, murumva yuko ryabanga ry'Imana muri ico gihe rizoba ririko riraherahezwa. Imana idutabara, Imana idufashe. Haleluya. Nuko rero murongo wa 15 uravuze ngo umumarayika w'indwi avuza inzamba, mwijuru hakurikira amajwi arenga, ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'Imana, buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora hangamye ibihe bitazoshira. Haleluya, haleluya, haleluya. Umumarayika w'indwi akirangiza kuvuza ngo mwijuru hacakurikira ko amajwi arenga, hacakurikira ko amajwi, ati ubwami bw'isi burahindutse bubaye ubw'Imana. Haleluya, n'ubwa Kristo wiwe. Nukuvuga yuko marayika w'indwi agitangura kuvuza, bizoba bishitse ku kanyuma. Haleluya. Nukuvuga yuko ubutegetsi bw'isi buzoba bushizwe mu minwe z'Imana. Uno munsi isi yobowe na Satani, uno munsi isi iri mu minwe z'abadayimoni. Ariko ico gihe marayika w'indwi niyamara kuvuza, isi azoca hazitangaza ivuga ati ubwami bwa Satani burarangije, imirimo yabwo iraheze, irakombowe, irarangiye, irasezerewe, irasozerewe, byose bishizwe mu maboko ya Kristo, y'Imana na Kristo wayo. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Rero nkuko twabyumvise muri ya mituragaro ndwi mu gihimba c'10, nkuko nyene byavuzwe niko bisobanura ngo mu minsi mu marayika w'indwi, ngo igihe azoba ariko agira avuze, ngo niho ibanga ry'Imana rizoba ririko rasozerwa, rizoba risozerewe. Niko bibaye. Hano haciye hatangazwa itangazo ngo hakurikira ko amajwi arenga, ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Haleluya, haleluya. Ryatangazo rimwe marayika yavuza, hakavuga imituragaro ndwi, bagatangaza. Yohana yagira yandike, ariko baramubuza bati ntiwigurandika, mugabo avuga uti ntibigitevye, ati mu minsi mu marayika w'indwi, ati ico gihe n'ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe. None hano birasohoye. Haleluya. Hano birasohoye. Umurongo wa 16 uravuze ngo baba marayika 24, reka twasubiremo, baba bakuru 24,
bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye basenga Imana. Haleluya, haleluya. Iki ni kindi kiringo gikomeye cyo gusenga gukomeye no guhimbaza n'icyubahiro bizokongera kubaho muri ico gihe, igihe nyene ubwami bw'isi buzoba bushizwe mu minwe z'Imana, igihe nyene Satani azobakombowe, igihe nyene uburiganya buzabukuweho, igihe ubugaraji buzabukuweho, igihe intambara zose zoba zirangiye, igihe byose byarishwe mu maboko y'Imana, igihe wa mwansi azobatsinzwe akavanwa agatembanwa n'umuvo akagenda ubutakigaruka. Muri ico gihe niho hazoca haza iri tangazo mwijuru bazosenga bazohimbaza ngo bazoca bikubita hasi babakuru 24 bazoca ngo babakuru 24 ngo bicara ku ntebe zabo, bazoca baza bicare ku ntebe zabo imbere y'Imana ngo bikubite hasi bubamye basenga Imana. Umurongo wa 17 bati umurongo wa 17 turagushimye mwami Imana ushobora byose, uriho kandi wamyeho, kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima. Barashimye Imana, barashimye kuko Imana igeze aho ifata ingingo iti ase atawuda kabere ni kera. Imana irarindiriye ico gihe, hari umunsi w'Imana ugiye kuza aho ingoma y'Imana izogaragara ku isi ku mugaragaro, aho ubwami bw'Imana buzoza mu isi tukabwirabira tukabubona, aho tuzokwibera muri ubwo bwami bwa data. Mwene data, ubwo bwami n'ubukorere ijoro n'umutaga, n'ubukorere buri munsi mwene data, n'ubukorere inshuti y'umusaraba. Ubwo bwami n'ubukorere mwene data, kuko turi hafi kubwinjiramo. Imana iri hafi kuza gutsinda isi n'iby'isi n'ubwami bw'isi kugira ngo izane ingoma yayo ibihe bidashira. Umurongo wa 18 ngo kandi amahanga araraka, uburake bwawe buraza, igihe cyo guciramwo amateka abapfuye kirashika, nico kugereramwo abasabyi bawe nibo bavugishwa nawe, no kugereramwo abera n'abubaha izina ryawe, aboroshe n'abahambaye, nico guhonerezamwo abahonyisi. Haleluya. Ico gihe kirasohora, kirenda gusohora, kigiye gusohora. Ni igihe cy'uko Imana yapanze yateguye yuko mu gihe amahanga yose ngo azoba yahagurutse ngo yarakaye, ngo amahanga yararatse, ngo uburake bw'Imana nabwo buraziriringa, ngo igihe cyo gucira nk'amateka abapfuye kirashika. Imana ico gihe izobigo ije guca amateka, ngo nico kugereramwe abasabyi bawe b'Imana, ngo nibo bavugishwa nawe. Haleluya. Abavugishwa n'Imana. Mbega mwene data, umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa n'Imana mezate, umuvugishwa n'Imana avuga ico Imana imubari, umuvugishwa Imana n'Imana, umuvugishwa n'Imana ariyeza aririnda, umuvugishwa n'Imana ajaho Imana imutegetse, iyo asanze Imana itabirimwo ntajayo. Umuvugishwa n'Imana arasiguza agasenga Imana ikamubarira. Umuvugishwa n'Imana yiga gukoreshwa n'Imana, yiga kugendeshwa n'Imana, yiga kuvugishwa n'Imana. Umuvugishwa n'Imana yiga kubaha Imana kandi akabigendera. Mbega mwene data, umuvugishwa n'Imana, abantu hano baratubwiye ngo abavugishwa n'Imana bagiye kuzagororerwa, ngo nico kugereramwo ngo no kugerera abera n'abubaha izina ryawe, aboroshe n'abahambaye. ngo nico kugereramwo abasabyi bawe nibo bavugishwa nawe, no kugereramwo abera n'abubaha izina ryawe, aboroshe n'abahambaye, nico guhonerezamwo abahonyisi. Ico gihe kizoza kirimo byose. Ingero y'Imana igiye kuza, Imana igiye kuza izanye ingero, izogerera buri muntu wese, izozije guhemba no guhana. Yesu agiye kuza azoza afise urutaro kugira ngo akubure imbuga yegeranye umuguruka, awuturire mu muriro utazima, maze ingana zimburire mu kigega. Bene data, igihe kigiye gusohora, kiragira ngo gisohore, igihe cyo guhonerezamwo abahonyisi, abandi bakora iby'isi babikora
bagakora ibyaha, bakicana, bakica, bakiba, bagasambana, bagakora iby'ubupfu n'iby'ubuzimire. Abo bose igihe cyabo giye kuza, agiye gusohora. Bene data, mwitegure buri muntu wese akurikira umwami Yesu, amwakira mugumye, ntiyigere ahorokerwa cyangwa ngo atenzukigwe, kuko igihe kigiye gusohora. Umurongo wa 19 uravuze ngo urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurugurugwa. Haleluya! Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurugurugwa. Hano mu isi bari baragerageje kubikubaka, ariko mu ijuru hariho urusengero. Nubwo hano bavuze ko bari barubatse urusengero, ariko hano hagaragaye urusengero rwo mu ijuru, rwa rundi rwahora witwa ko baravye ikigereranyo mu gupanga urusengero mu isezerano rya kera. Mose yari yahawe ikigereranyo c'ivyo mu ijuru nyavyo. None rero hano uru rusengero rwo mu ijuru nyezina Yohana yagize acyabona ruruguruwe. Haleluya! Ruzokugurwa ruko ubwami bw'isi bwose bucitse ubwami bw'Imana. Igihe inganji y'Imana izoba igaragaye, urusengero rw'Imana ruzohita rwugururwa mu ijuru. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurugururwa. Mu rusengero rwayo habonekamwo isanduku y'isezerano ryayo. Haleluya! Mu ijuru urusengero rugururwa, hanyuma habonekamwo isanduku y'isezerano ryayo. Isanduku y'isezerano iri mu ijuru. Haleluya! Abisirayeli baragerageje kuyishaka no kuyirondera, barayibuze. Bamwe baragerageje kuyumvira ngo iri mu kuzimu, abandi batiri muri Amerika, abandi batiri muri Ethiopia, abandi batanguye kuvuga yuko ngo iri munsi yaho Yesu yabambiwe, ngo munsi y'Igorogota, ngo hasi mu butaka. Abantu benshi ntibaza hiyo sandugiri. Urumva bayiharura mu buryo bune. Ubwo buryo bune bwose bamwe bakekeranya ngo iri kwa Trump, hariya mu nzu aho bayishize kwa Trump. Abandi bayiharura yuko iri mu gihugu ca Ethiopia. Ethiopia ari ahantu hazitiriwe, aho iyo sanduku ngo bayihungishirije ngo guhera igihe bariko baratera abi Babuloni, Nebukadineza. Kuko kuva igihe Nebukadineza yasenya Yerusalemu, nta sanduku yasubiriye kuvugwa, kuko bamaze kugaruka nta sanduku yasubiriye kugaragara. Nuko rero uyu munsi nta numwe azaho iyo sanduku iri nyezina. None rero hano ndagira ngo mbabwire ngo mu rusengero rwayo, niko turiko turasoma, mu rusengero rwayo haboneka mu isanduku y'isezerano ryayo. Haleluya! Hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru isanduku y'Imana imaze kuboneka, haci hakurikira amajwi n'imituragaro. Mwene data, ngo hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye. Uru rubura ruzohita rukurikira. Mwene data, witegure umesure imvune zawe, umesure impuzu zawe, tegura umutima wawe. Ubwami bw'isi bugiye gucika ubwami bw'Imana. Imana igiye kuzizana ingoma ya Mesiya no kw'isi kumugaragara. Ndatangariza abantu mwese mwitegure, mugabe mube maso. Yesu agiye kuza. Yesu agiye kuza. Niwakira amavuta amwe muyera, niwakira amavuta amwe muyera. Mwene data, niwakira amavuta. Twabonye amavuta y'ababashinga naye babiri, ngo abo bantu nibo biti by'imyelayo bibiri. Birashajwa ko umukristo akomeza kuba ngaho yuzuye amavuta mu buzima bwawe, mu gikorwa c'Imana, mu buzima bwa misi yose. Aho uja hose niwuzira amavuta. Gendana amavuta, rondera amavuta, amavuta amwe muyera, amavuta y'umunaguro, amavuta y'umwuzuzo, amavuta yo gukizwa neza, amavuta yo gusenga. Uwo rusenga, uwo ruvuga ubutumwa. Mwene data, twabonye ibikorwa byabo bavugishwa n'Imana babiri bazovugishwa imisi 1260. Twabonye ingene bazovugishwa bambaye amagunira. None no munsi uri muravugishwa wambaye gute? Uri muravugishwa umeze gute? Mbega ku mutima uri kurumva ufise intuntu n'akabonge, wipfuriza abantu gukizwa no kwihana.
no kwizera Yesu no guca bugufi. Mwene data, wewe wahorokewe gusenga, mbega uno munsi wumva bimeze gute mu mutima wawe? Ndagira ngo dufatanye gusenga wakira amavuta mpwemu yera. Wuzuzwe. Ndakubwira ngo babakobwa batanu b'abanyabwenge bashoboye gusanganira Mesiya kubwo kuzuza amavuta mu macupa yabo. Nawe nimba utabikoze, nimba utarabigira uko, kuko ayo mavuta, hariho abantu bibaza ko ayo mavuta ngo arayo apfa kwizana. Ayo mavuta Yesu yavuze yuko barinze kuza gufata inzira baja kuyarondera kubacuruza. Rero nimba utayarondeye hakiri kare, ntuzoyarondera ku munota wanyu. Ayo mavuta ntuzoyaronka ku munota wanyu, yarondere hakiri kare. Aya mavuta y'ibi biti by'imyelayo bibiri, yaba bashinga ntahe babiri bazoshingira intahe Yesu mu bihe bigoye. Mwene data, ndagira ngo mbwire ngo uno munsi nawe uri mu bihe bigoye, nanje ndi mu bihe bigoye. Ni mu bihe gisubira nyuma, ni mu bihe abantu badamaraye, ni mu bihe amadini yamaze kwiziguruka, batagishaka guhamagara mpwemu yera, basigaye bagendeshwa n'irari ry'imibiri n'iby'isi, batagishaka gukizwa neza, batsivye ku madini, batsivye mu biti byabo, batsivye mu byubahiro, batsivye mu marongo n'amatungo, nta kindi bagamije. Abenshi ntibarimo barangamiza umusaraba. Ndagira ngo dusenge Imana kugira ngo bakire ayo mavuta. Mwene data, amavuta y'abakozi b'Imana, aya mavuta ibi biti by'imyelayo nibyo bitanga amavuta, biri mu mavuta. Mwene data, nawe ndagira ngo ube nk'igiti gitewe hafi umugezi w'amazi, cama mu gihe caco, ngo ibibabi vyaco ntivyuma. Mwene data, kira amavuta. Ibi biti by'imyelayo byari muri rya tongo ry'Elayo ryo muri Getsemani. Ibiti by'imyelayo, ibi biti by'imyelayo niho Yesu yasengeye, asengana umubabaro Getsemani kugira ngo agukize, kugira ngo ankize, kugira ngo aturokore. Ndagira ngo nkubwire yuko umwami Yesu Kristo yasozera igikorwa ciwe cyo kuducungura kugira ngo tubohoke. None rero n'igihe cawe, n'igihe cacu, n'ibihe tugezemwo byo kwikangura. Ibimenyetso bimwe biregereza, turamaze kubibona. Urusengero nibamara kugubaka, bakamara kurushinga, turabonye ko ruzoca ruza gukubera mu isibaniro, hazoca haza kubera nk'ibikomeye. Abantu batangure kumarana, abandi batangure kuhasikwa ngo bazohahonyanga amezi 42, bisobanurwa imyaka 3 n'igice. Ico gihe Antikristo azohita aduga, aze kugwana, ngo agwanye abakozi b'Imana, agwanye abavuga butumwa, agwanye abasenga, agwanye abakozi b'Imana. None mwene data, uno munsi ko bivyanse gukorera Imana uyu munsi, uzoyikorera muri ico gihe. Korera Imana ubu kugira ngo uhabwe imbaraga nonaha. Imana yahabwe icubahiro cane. Ndagira ngo dusenge, dusaba Imana itwongereza amavuta mpwemu yera. Haleluya. Dusenge mu izina rya Yesu. Data wo mwijuru, umwami igororoka wera usumba byose, ndongeye gusenga muri kano kanya, nshimira izina rya Yesu. Shimira Imana kuko wongeye kutugirira neza kubw'aya majambo akomeye, majambo mwami atubwiye yuko tugomba kwikangura, kuko mwami ibihe biriko biregereza. Turabona ibimenyetso birimo birasohora, birimo biregerana. None mwami, ndasabye kugira ngo uduhe umunaguro, uduhe ikanguro, uduhe gukanguka, uhezagira umugeni wa Kristo ari hose, akomeza agira intege, agira imbaraga, yongera inkomezi, ambara ubushobozi, agwana intambara nziza mu nkomezi z'Imana. Mw'izina rya Yesu, ubagendere, ubahingura, ubavugutire, ubaha ubushobozi bwo mu kurya bwo mu kumoso, ubahe gushingira intahe mwami nk'ishengero ry'i Filadelfiya, ubahe gushingira intahe mwami nk'ishengero ry'i Simuruna. Bashingiwe intahe yuko mwami atana kimwe mwami cabahutaje, yuko mwami bagomba kuramiriza gushika gupfa. Yesu Kristo, nguneshe uzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana, ngo kandi nazosaba kukundi, ngo kandi uzomwandika ku izina ry'Imana n'iry'umurwa wera Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Ndasengera umwene data, umwandike ku izina risha, umwandike mwami ku ivyo vyiza n'ivyo bitsibo by'ubugingo. Ndasengera abariko barumviriza buno butumwa bose, ubaha inkomezi zo kunesha, nizo kugwana, nizo kuyoboka, nizo kwizera, bakomeze kugendeshwa na mpwemu yera no kurongorwa na mpwemu yera. Mwami Yesu Kristo, turasabye mwami, bamwe bigize ibisata bakazibira imigisha y'Imana bongere kwihana mw'izina rya Yesu Kristo. Bamwe bazibiye amarembo
kugira ngo bazibiye mwami ngo nabashaka kwinjira mu bwami babujije ndasabye mwami ngo bongere gukinjura mw'izina rya Yesu maze haboneke mwami Yesu Kristo inzira yo kugira ngo abantu bacemwo inzira ipfunganye atari ya nzira y'igihamo ariko bacemwo inzira ipfunganye mwami urakoze Yesu abantu bongere kubahoka bongezwa amavuta bongere kuzuzwa bongere gusesekarizwa amavuta mpwemu yera bongere kubazako bongere kuzwa mpwemu yera urakoze Mana ndagushimiye kubikoze izina ryawe rihabwa icubahiro haleluya 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 ndabigushimiye Mana ubishimirwe ndabisenze nizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen. Yesu nashimwe cyane. Mwami Yesu abahezagire bene data mwari kumwe na mwene Sombo nimpa Abeli. Imana ibahezagire. Haleluya haleluya amen.